je ndamuzi ariko araririmba yivira abaye umurongozi wanje Antreta Maxima vuga ibintu dakeneye oya ivyo rero byakenewe gose Nivyo bikenewe ndigana warakigiza abwira Ereze muri musoro kwa mikrofone mutisha Musoro kwa mikrofone ibintu byose narahavye mu Wowe bavuze kera bagarukiye kera hafi uri kera hafi cyane haro kera kure kera kure Once eloge none se umuntu wo kabiri se umuntu nawe abo mugana kwanzi ko bavuye muri mwerega ntimwavuye none tureki duhakanya wirabire igice kinure nico rero abantu batari ko barumva we duhakanya duhere 23 December wirabire ibintu ko bigenze jewe ngiye ntibaciye bahaguruka baciye banza bararyama gusumba uko bari bajyana iyo barifuka iyo urumva nimba bari bajyamye mwana zantegiyeme nimba bari bajyamye ngiye baciye banza barifuka banarota hajya ko barifuka entre temps tumazigiye tugerageza kuvyuka aho twari turyamye twese tugize nka za ntumwa ziri hejuru zirindiriye ko mwemera amanuka ngo zishe ziyansa abantu zivuga ubutumwa uwo muhammi kuri akabikubwiye byaciye bibahoho sinzi ngene bikubwiye bica biba poto twese turihebura rero je ndihebura bo barihebura tukavugana ku matelefone ntune tugiye bati happy umuntu yitsa twiga iganiro nk'iki saha je isari nusu ntitukavuge turengana ko nisuje nini kandi ryoshe cyane aho ndose ashaka bane bakibaje nkana mu bwati cindakeneye ndano tutete suje tutete yonyine reka tubiye nka 5 minutes abantu ngafise Facebook WhatsApp twabanetse muri iyi nzu hose abantu bafise Facebook WhatsApp mugabo handi hose niba dakora kubimeza bafise amabuke ya Instagram bafise amabuke ya YouTube biyoroshe ko abantu babira duku twebwe canke bage bakora ibintu nk'ibi by'iwacu baraharonkera avantage urumva kandi birora nuko abantu baho barabintu byo kuyitse bakora ko boba birazimbutse kubiraba me twebwe aba VIP banyereyo nka bamwebwe niwe bashobora kuja kuri YouTube taux de pénétration internet nayo il faut genda urondera ama statistiques urabe taux de pénétration internet ngaha no mu bihugu bibanye honyene nacene kizokubwira ubutumwa azombera igitutu mubibaza zonyishura muzirigoye azomeka azombera imana nanje nzomubera umwana ibihe vyose nzobaho mbe muri we Bonjour, bon après-midi. Ndabara mukije mwese akunze Siren Vibes. Surtout abakunzi b'wanje. Abakunzi b'umuziki. Abakunzi b'umuziki ba vrai. Apana abakunzi b'umuziki wo kwidoga gusa. Niwe amazi iminsi mbona muri iminsi baraguma bidoga kuri Facebook. Narakimwe bafashije umuziki kwidoga gusa. Mubireki. Namuzi nangoye nidoga naje muga. Anyway, j'espère que meze neza. Je meze neza, kuri meze neza bituma umutima mwiza. Ibintu ni wanene mwaka ngenda biheze neza hama uyu munsi mfise aba invité bagira bashaka kubafasha guheza umwaka neza mu mashimwe hano hantu ndi ni kuri miki maza kubana baguma barengana baca inyuma abandi bubaka abandi je sais pas abandi baza bashikira mu kiganiro maza kubona ko nyamaze kwimenyera muze kwihangana reka rero nakira batumire banje uyu munsi siga mbere dukoranye murabamenyereye murabazi base nuko mwamushaka kwamubaza mbigana murabazi no mu bindi bintu bakora reka renda bakira hama tuyage ura muntu ariko arafungura mugayo shaka yoza mu kiganiro tutaramuhamagara utaje ntidukora ikiganiro hano dufise umuntu w'umu diaspora yaje mu kiganiro mugayo ariko ari izubaza haye nyuma mva ataje ndukora ikiganiro ariko sisi iyo oya bana Karunga anyway ndikumwe na Redemption Voice mubazi mu ndirimbo nyinshi murabazi ntibanda no miganiro vyacu aba naye mazi korana nabo aba babiri cyangwa bari bahari Rudose yarari ngira ari kwishuri ntavyo sinzi yarari uri yanye no mu diaspora mubona hari ona ko asara aba diaspora muga yakwisha ko yatwubasha mugisha ne kamere kuri uwo umushitsi wacu makuru ya Nimenze nako ndimvanza n'intebe canke ngubamagaze. Zani intebe. Abwana biga barahagaze. Zani intebe. Arega mekanza n'intebe. Manaje zani intebe manaje. Hari umanager hari yanye inyuma yanse kuja muri kamera. Arashobora kwegeza.
Ico gitebe kiraremereye. reka ndakizanira aragishobora mureke abakenyezi turashoboye ntacyo kiraremereye cyane. abakenyezi turashoboye Cova kimuvuna ico gitebe ni kinini. bo yari umukenyezi ndamuvuge mbwa nta kundi hariho manager Yves Nshimwe Yego. Bigabo Rudo Hello. ewe namuvuze izina murongozi mukuru hariya Mugisha gabo no kuvuga nti Eric Mugisha nangorane yego vraiment Mugisha meze neza meze n'abana neza bakomeye para meze neza nawe meze neza yego tayibona naenda gukumbuye kwe mugabo nuko utanyandikira nta kintu ntavyo mbona bimeze gute umumboro mbonye nta nimero zange ifisi zarahinduza zarabaye z'aba diaspora ayo mana okay ababiri baravukana kwa tabizi ni petit frère wuyu ni grand frère wuyu okay nawe ni petit frère wa Biggie Biggie nawe ni grand frère hama Rudo ni grand frère wa no mukuze wa Hervé nawe no mukuze wa Rudo okay mwabivumbuye ku Redemption ni famille ntaje ntari famille yabo sinshobora kuja muri Redemption bari bisaba ni kuzina wa nta na kimwe dupfana badupfana umusaraba mbwa turapfana ibintu bon wibiki badupfana umusaraba mbwa turapfana ibintu we umusaraba yadupfana umusaraba nyene kwe yani moto yase moto okay ndabakiye mu kiganiro kandi karibu kuri Summer Vibes Murakoze. welcome again Rudo ni ryambere dukorana ikiganiro umva meze gute how do you feel vuga mu cyongereza kandi Feeling good. I'm feeling good, right? Amavuta, Siren ibintu vibes. by'imwe mu yera Cyane gose, l'onction du Saint-Esprit. oh hallelujah Rudo Bigabo mbeze gute Je meze neza mugabo. Félicitations Habaye iki? umubebe Yakuze. ntari ico Mugisha yambwiye no musi felicitation umwana afite amezi 9 yabimbwiye wewe ni kweli tukibonana jewe tukibonana muranga Bigabo peut-être baje tutama twawe Ewe nawe félicitations. oya félicitations Nawe félicitations. barayitebeje Bigabo ngega kurikiza wa mwana Oya n'ivyo bintu bivuye magira. abagara ubushikanganje bw'abagara y'abantu Karaba reka ntibyo kunda. Mugisha ugira umfata nabi oya ngo Bigabo Oya ngega kurikiza wa mwana vraiment Oya ntibikunda biracagora. natekane nkaca mumumereye microphone manager ivi meze neza Neza cyane. n'umusaza kuririmba Vyakweli. yego Cyo mu kazi kanje muri kino kibanza sindirimba. bon en fait ni ingaruka mbi zo kuba ndakuzura umuririmbyi Ivyo nuri kuba bimvugira jewe muri identité yanje ngasi mvuga ko ndi umuririmbyi. Mugisha si umuririmbyi ivi wirinzire n'umwanditsi w'indirimbo akomeye cyane nta microphone ni umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi kandi zikomeye mushobora kuba atarazi je ndamuzi ariko araririmba yivi yarabaye umurongozi wanje entrete Maxima mvuga ibintu dakeneye Oya ivyo rero byakenewe gose. Ivyo bikenewe. uvuga ibintu ndiga no arakigiza bwira ereze muri musoro kwa microphone Mugisha musoro kwa microphone ibintu byose narahavye muti hariya warure n'amahoro nabiravye ibintu byose naravyumvise wevuga wararavye imisi nakoranye na Redemption Voice ya dernière ego wayibonye gute tugire commentaire kana naje na commentaire wambwiye ntane nabonye kuri YouTube ayibonye neza mbwa se nagomba commentaire ko nabisize wanisha iriya yihoze commentaire kuraba wewe uyaje nayibonye neza nta byinshi se ndayivuga ko yari emission nziza ndatanga no kuyibagira iminsi yawe myinshi yo kandi ntiwayibagiye oh ya yaramaze gose detail twinshi dukaze tugoye kwibagira kandi ni fokora emission detail dukaze nkini bazoyibagira ko tundi ndavuga ari ibintu babajije uzi mu kiganiro ivyo nta muntu azoyibagira ibibazo ibi ufite ibibazo zo kumbaza ufite ibibazo zo kumbaza banda kiganiro okay la déstabiliser le journaliste yaryoshe c'est mal à l'aise mu mpere microphone Yves Redemption Voice muko mutegura concert c'est vrai turavye kwivugana ho gatoya kubera ko nibaza ko ni kintu abantu bako barabivuga ko cyane muri imisi muko mukora ibiganiro byinshi bya concert shaka mu gutanga amaze mutubwire concert ngene imeze iteguye gute twarabonye abatumire bazaba bayirimwo nta James na Daniel n'abandi n'indirimbo mwakoze mugaca gato wanze bitubwire manager Redemption Voice urakoze cyane ego nkuko ubivuze turiko turategura igiteramo mwarabibwiwe mwarabimenyeshejwe nibaza yuko ubuye
igiteramo turiko turategura kirashitse gisa n'icegereje kuko ntibikiri ivyo kuvuga ngo bizoba ariko ni mu ndwiza ku munsi wa gatanu itariki 23 za kuno kwezi nyene kuri Jardin Public concert yitwa yangiriye neza y'umugwi Redemption Voice abari ngahi Bujumbura muri Redemption Voice n'abari hanze aho baje kugira ngo dufadikanye muri ico giteramo citwa yangiriye neza ariko sivyo gusa ico giteramo gifashwe mu mugongo canke gitunganijwe hamwe na Blue Harmony hakaba harimo abatumire nka James na Daniela bavuye mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi bakunzwe cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura Victoria's team. Yeah. Okay. Muri confront de presse mukivuga ko hariho za redemption bari bose redemption nabanyingwa n'abagiye muri Canada ni baza kwaza bose. Mugabo ucabona haje umurongozi wenyene. Kuri kibandi bataje. Bon, hari abo twari tuzi ko bazoza kumbure ariko bigenda birahindagurika hariho gufatirwa hariho ibintu umuntu ataba yategekanije ama imprévu hari ibintu biza ku munota wa nyuma à l'improviste ugasanga ama programme n'ama calendrier ntahuye gatoya ego ariko nta kibuza muri Canada yaraje muri Sweden yaraje byose n'amavuta Redemption Voice ya kera irakwiye ubu haura hacho ndabona ntutuvugisha byose arashaka kuvuga haburiki ico nzu uzoryoherwa kuryoherwa naho mugisha atari kuba hari nari kuryoherwa kera bagarukiye kera hafi uri kera hafi cyane hariho kera kure wonzi eloge none se umuntu wowe kabiri se umuntu nawe abo mugana kwanzi ko bavuye muri mwerega ntimwavuye none tureki duhakanya wirabire igice kimurindi cyo rero abantu batari ko barumva we duhakanya duhere 23 December wirabire ibintu ko bigenze kuko uvuga kera cyo bundi yandi bari 2010 2007 2008 ubigeze na 2007 2008 2010 2011 nabarenze duhere 23 December gusa muri murabe me duhere 23 December murabe ko bimeze yashishije hejuru yavuze mugabe cyo nungo no kubwira katavyo yavuze navyo nyene mugabe cyo yavuze shuri yakivuze abumva bumvise ego vraiment mwahaukora concert kera je ndibuka concert mwakoze nibaza ko yagize impact gose niyo mwakoreye muri Odeo mugereranyije niyi c'est vrai kira gihe umuziki wa gospel wari ukiri hejuru ni wari bwamanuke ubunye waramanutse urasubira duga mugabo ntiturabona neza ko washoye gusha kuri gerevu kandi ya kera eske umubona bimeze gute murabona ko bizoba birenze biriya canke ni yindi shusho itari rya kera imvura ikagwa nituvaha mwavyumvise nituvaha duhere kuri iganiro mbona bikomeye nibaza ko n'ivyo turi mu ubu birakomeye kuruta byagiye imvura n'umugisha imvura z'umugisha je ndavye kiyagiye ari 2013 kiyagiye ingereranije n'ubu si bimwe ubu harimo gukura harimo kumenya harimo kubona ibindi harimo kwiga byose twarabiteranije nivyo tuzobereka nicyo yatumye je turiko turavuga ikonsere hari igihe numva umengo umuntu aravuze ikintu umengo kirakabije mugabo umengo ntukabije uvuze ibintu bisanzwe uko azobibikabije azobibikabije nicyo tuma mba numva umengo nobwira umuntu nimbuzi redemption ya 2007 ntuzosibe urakora ibindi mbwa ntusibe je ndamunganira uzi wowe ndazi ko ukunda umuziki siko sindagutumiye nk'umujournaliste uzoze kuraba concert nzo kujya shonye n'ubu uzoze kuraba concert itangure uyirabe hamuje muri mood ya yangiriye neza ko nawe se nishwe gushima Imana iyo umwaka hawo ni byinshi gose ico no kubwira coco uzobona yuko hariho difference ya Redemption 2007 10 11 12 ni imyaka yose haciye nivyo umuntu amaze kugera ko sibiki inyuma yaho ivyo amaze kwiga mu buzima experience n'ikindi kintu kandi rose muzobibona ngira mbaze rudo kico gihe ntiwari muri ntabwo wari muri Redemption Voice ugiye ubu muri 2022 shaka utubwire Redemption Voice ukuntu wari uyizikera uri umukuzi wa Hervé warubazi bari hafi yawe ukuntu wari uyizi tarayijamo n'ukuntu wayimenye umaze kuyijamo dushaka kutubwira twebwe tutazi
twebwe tuyibonera kure abafana ba Redemption Voice tugira uko uri siri ko mwayibona ko atari ko naje nayibona excuse ntaco imvura iragwe we ntaco tugira ukuntu wayibona nk'umufana n'ukuntu uyibona ubu nk'umuntu arimo indani je nabona nyene ko ari groupe shasha ibintu bitamenyerewe style zitandukanye zo kuririmba gospel hari R&B reggae n'ibindi bareka tuve hano hantu kandi tuve hano hantu bon emission irabandanyije mwana ko habaye transition imvura iratwirukana nigize umuntu mwamba w'inzu wasinyenye imvura mugabo nasanze ndi umunyu ushobora ndahunga bala Sabe tudo que tem mulher que vai no estado. Carinha get. Erdo, waje kwa kwinyegeza. Ewe uzishana wene bagira. Ayo. Abambe ogut. Gire. Dushaka tugire histoire ya Redemption Voice. Yizi tarajya Redemption Shemshem Gabra. Tugira n'ubu nyine Redemption Voice. Ntayo nzi histoire ya Shemshem Voice ni gute. Ndayisi. Oya tugire bose Shemshem. Urakwemeye wari yize Redemption tarayinja mu wayibona gute? Redemption eko nayibona nabonye nyene yuko ari ugwaruka. Vuze tugwaruka ico gihe sinavuga ngo nugwaruka ariko nabonye nyene ko ari abajene baje bafise bakora umuziki bitandukanye vraiment kubera ko revolution kubera twe gospel abantu benshi baramenyera imiziki iri beaucoup plus classique urabona yitonda mugabo ya par exemple mugabo urabona Redemption Voice yajizana amastyle atandukanye reggae acapella ndibuka kuri album yabo ya kabiri ni ya kabiri yitwa gute iyo ni wowe gusa no oya ya mbere ni yugure nta ugara yugure angira ni yugure nta ugara rero nanone CD narayumviriza nkamagara abagenzi bakana tukayumviriza era muziki vre muryoshe musicalement parlant byari ibintu biryoshe kumviriza ego vraiment naho ntari kuba ndumufana umuziki bakora wari uryoshe vraiment urumva rero nari umufana par conséquent ego kingine naho ubu ndayirimo serase yo kuba uri mu wagize umuryango wa Redemption Voice experience ni nziza yuko dushobora gukoresha ingabire Imana yaduhaye muri ubu buryo ni nziza turakora ya sinzi experience ni nziza Jeffrey Washington experience ni nziza no kuri ni urumva ni ibintu bishasha urumva nka jewe nari n'umuntu nasanze nkorera umuziki ntagaragara muri urumva ni ibintu babi bishasha ibintu biri challenging nararirimba kuva kera bien sûr narimba kuva kera urumva ni ibintu byiza kandi bishasha bigo na experience mashasha découverte yes imyaka ni imyaka yasha girlfriend je numva ari sawa numva ni sawa n'amahoro bigenda neza hama kandi ni iteka kubera uyu mugwi uri gukora ibintu bikomeye kandi warakoze ibintu bikomeye batsa amateka manini kandi n'ubuzoyubaka no kwa kangazo buri kurayubaka numva ari iteka je mura numva umengo iyo bakwisi tubayeho dukora ibintu gusa bidutungisha ubu ratunze gatwe kawe hanyuma kwaza ati none socialement parlant iyo uravye societe bayimariye iki iyo uravye ibindi bintu atanyungu birimo z'amafaranga wasize iki cyane ngo twatewe iteka kuba hari kinari impagarikiye cyashe ku influence ama generation nayandi nubu kikiriko so ni fierté no kwije ni fierté iyo mbonye ibikorwa bya Redemption Voice njindu bandi proud of me nuba ni ndinezererwa pe mu réalisation yanje nkavuga ati mu buzima bambaje ati wamaziki narabaye umurongo za Redemption Voice nkavuga ati ariko Redemption Voice narongoye twatanguje twagize iki numva cuba kirimo pe yego okay mukubandanya cyane kumvuga microphone itakije nimutwenge nibitwengeje birababaje birabyumvikana biciye iwanje problème ni yanegeye nga hari hagati sinzi ko mwanyubi numva mbabaye
ariko ntiwavuze byinshi ni efe z'imvura ni efe zo kwimuka wimutse uvaho ni mutsemva kuri miki nza kuri Siren okay nagari okay ure ndagarutse no n'ubwenge buri mutse buragarutse mu mazina kinga horongo ya Redemption Boys yose imyaka yose Redemption imazina kinga Redemption imyaka 15 ans tuzaniva saa 15 ans ko kutabona ama statut yacu bizumvikana mu sinema yiwe ana manager wewe mwana wacu si mwiza gabo sinzi manager hari abwiye na manager hari kutadukurikirana ku marezo sociaux ndabakurikirana ni ntabonye anniversaire 15 ans don't remember don't remember kandi kese tsimbandanye ndakondispose ego meze neza mugabo mega nturimuka nurava hari habo hari atuvuye hariya hariya napfuye urabona ko nakabeho kahetse kare uziyagira twigisha imbeho ewe harimo uyunye avuye za Burayi ngayumva ari sawa umva ari bon hari ngira mbaze ikibazo mugisha uvuze ko umaze 15 urongoye Redemption Boys warukiri muto ntabwo warungana nk'ukunga n'ubunye experience mu muziki sanzwe kusaba ko yari bwabe nyinshi gose mwese mwana bakiri wa jeune ubunye urongoye rero abantu bakuze baba papa shaka tubwire est-ce que ntivyakugoye kurongora abantu musa nk'abangana musa nk'abanganya mayide wumva canka amatiranje yo kurongora abantu mungana na yahe je mu burongozi bwanje sinigeze nkwesha ry'ama principe ngutanyumviye Imana izo kuvuma ngurumva ngutanyumviye ngo je ngumva ngo ndi imbere yanyu ngo umurongozi wese mu mwumvira urabona biriya bintu byose umuntu akoresha kugira ngo abantu babwize kumvisha ko baca bugufi munsi yiwe babwiza kuryama ku birenge navyo nigeze nkwesha na rimwe utajaze unyumvira ivyo navuze okay twatora consensus soit tukabikora soit tukabireka hama tugapeya ingaruka hamwe nziza canke mbivanye n'iki ngintu tutari twahurijeko rero ako kantu naho rimwe ndenga gufata nkaho mu ngara nyene ego rimwe na rimwe ariko kashano kutabakeza mugabo je ndavye kure je mbona ka dufashije niyo twina cyo n'uburongozi bwanje bwari bugihari ugero no munsi no buracahari nibaze ko butunzwe n'ico kintu biri simple nta nguvu nta kubaremeza amategeko nta kumva yuko bacumuye ku kindi kintu bacumuye ku mugenza ncumuye ko no mucumurako twarabyoroheje singe no bivuga kandi byaradutunze nazo kabiri mu bintu bigeje Redemption Voice ngaho ubu unye uronga Redemption Voice zibiri iyo mu Burundi ni muri Canada kubijera bimeze gute est-ce que murafise groupe ya WhatsApp ni groupe imwe cyangwa ni groupe zibiri ko nabonye ko Instagram zo ni zibiri hayo Redemption Voice Canada Redemption Voice local yabatwebwe ngaha bimeze gute kana ngo umuco ku buryo buno burongozi ko barafonctiona uno munsi ni kuvuga muri Canada ni Ivan na Leslie barongoye umugwi wo muri Canada wowe uri umunyagihugu ngaha ni management ya Redemption Voice iriko yadija ibikorwa vyose Eric Mugisha nawe niwe akordona ivyo bikorwa vyose byo bari ngaha ni biro muri Canada sinzi ko ico kintu cyo bagitahuritse no kuvuga jewe ndabazwa muri Canada arambaza ati none bimeze gute tukiri kuno cyangwa bimeze tugakorana nabo ngaha la même chose kugeza nibavuga bati reka rero tuguhindure tugira ikintu navyo nyene twagenda neza n'amahoro nabagize nyine mu zindi ivyo vyose nakubwiye two dukorera societe mu mubabarire la communauté burundaise vraiment rwandaise imerewe neza cyane yego bro kandi kundaraba amabanga yose mwamuhaye ega aracari muto ndamuvugira aracari muto ngana nuko nyene abishoboye rumva ikintu ushoboye nikikuruhisha baza kubiha wewe jewe havya yego kumbaje ico kiazo no ndakugiriye oya naje bahimeze neza kuko icambere uburongozi n'ubw'Imana kuko igikorwa ni cayo nibaza ko ariyo niyo igituma kikibandanya twe turabiha urutonde harabiki haraba kubuhura gutondeka ibintu mugabe Imana niyo nitwemerera ko bibandanya kuko murazi ibikorwa byinshi nk'ibi vyasambutse je kenza ni ibanga rifise Imana yego Mugisha waragiye Redemption Voice baravyuka je ndayivuga nk'umufana para nk'umuntu muzinanye cyangwa nk'umu journalist ngavuge nk'umufana umuntu arabira kuri Redemption Voice
waragiye muragira redemption voice hari mugabo redemption nyine nayo itakora n'inguvu nyinshi sinzi impamvu sinzi ngene vyagenze bakasha bakora indirimbo nziza yangiriye neza n'izindi mugabo ukiri ngaha hari ukuntu ngene twari dusinziriye ni kubera ko bariko bitegura urugendo ugiye baca baraba free muduha umuco urakoze cyane ikaze ciza jewe ngiye ntibaciye bahaguruka baciye banza bararyama gusumba uko bari bajyana iyo barifuka iyo urumva nimba bari bajyamye mwana zantegeme nimba bari bajyamye ngiye baciye banza barifuka banarota hajya we ko barifuka entre temps tumaze igihe tugerageza kuvyuka aho twari turyamye twese tugize nka za ntumwa ziri hejuru zirindiriye ko mwemera amanuka ngo zishe ziyansa abantu zivuga ubutumwa twari tumaze igihe tugerageza tuvugana nako ntivyaja mu ngiro vyose mbwa tuvugana tugira iki ugasanga antwe twaciye muri periode itoroshe vraiment na gato kandi itari ivuye kuri je canke ku muntu umwe canke ku bantu babiri vyari uruvangatirane rw'ibintu vyinshi cyane so iyo periode iraba nini ariko tukama dushaka mugabo ntibikonde ngiye rero hoho vyaciye biba bigabo bishinge bo muhamwe kuraka bikubwiye vyaciye biba hoho sinzi ngene nabikubwira bica biba poto twese turihebura rero je ndihebura bo barihebura tukavugana ku matelefone ntone tugiye bati happy tubihebe turumva nyene ibintu vyabaye nabi ndanantreta muri yo effort nyene kugira muramva abantu bari muri uribuka ko nagiye mu nyuma sinzi ko nabangiye amadetaye menshi mugabo mu nyuma ariko vyarageragaye yuko hariho n'abatanguza barigira utuntu bonyene hari iburyo ibubamfu mwese yigeragereza kurya nyene Yesu vyagenze intumwa zitangura zimwe busubira kuja kuroba abandi bagwete ajengiye kudandaza imyembe basubira muri iyo circuit harabavye tuje kwironderera vyapfuye ako kantu karagomvye kuhaba kandi karanahabaye abandi basa nk'abavuye mu zikoja kurondera ubuzima tuntu twantuka harabaye ikintu bavuga ati noneho biranse urumva so urumva narigamaze nkuri ico kintu bavuga ngo waragiye ngo bica biravyuka oya ndamanje ngo bigenda nabi kose ahubwo nginabaze ko aho nyene ariho Yesu wadusanze kavuga ati kujya nyene vyagize no kuri Petero ati cawe siko nari narakubari cawe ugenda kuvugira ijambo ushije umuzika mwebwe niyo ngabirano nabahaye no vyaciye rero abantu basinziriye Imana irabikora from bavyuka bagirana imibonano na Yves je tamaje kuvugana Yves ati je vraiment je ndabona ivyo nokora je numva umutima numva Imana irambwira ukunuku je turavugana turaheza nabo turashobora kubakoranya mukavugana ngorane baravugana babwizanya ukuri kose ibigenda nabi nibi ibigenda neza twofatirako nibi ibikwiriye strategy nziza ubukano kanya niki so are you ready bonyene baravuga bati turi ready jewe barama raporo arambwira inama yose do az uko yagenze nakayavuze iki ndavuga fresh sana tangura igikorwa ca mbere cibya ndirimbo imwe cha turayandikana naba bose na jeo iya ndirimbo irasohoka guhera kuri ijya kugeza no munsi redemption voice yavutse ubwaka kabiri iyindi nshasha itigeze imenyekana so ngerageje kubwira tutiga tuvuga mu bigandirano muri iyo periode ya kuva iyo periode ya album ya kabiri hari album mwasohoye twarakwanye ikiganiro mugabo yaraje ngene mengira irarenganye na persu kandi irimo n'indirimbo ziryoshe irarengana na persu kiragiye mwari muri mu bihe vyo ku bavuga gute mwari mu bihe bitoroshe kandi ibihe bitoroshe jewe icyo maze gukonstate tukunda kuvugana n'abagenzi banje nitize le terme murambabarira le public te fait payer ibintu burya quelque part le public iradukurikira abakunzi baradukurikira des fois baradushira ko ivyo kwita ibihano abanyagihugu bonye baravuga ati sawa wundi mwanya ukabisigura ko mu nzira zitandukanye atavuga ngo ndakwisigura mu nzira zitandukanye z'ibikorwa bagashaka kuvuga bati écoute ça passe muga vyose ni Imana ibibiri inyuma so iyo periode vraiment yarabaye ndavuga ati public soit irashaka kugupinisa ko yahaye imiziki atari gikeneye ati bwo imiziki mukora sibwo
sibwo dukeneye kumva. Hari ubwoko bwinshi public kumviriza ikavuga ati ndaguhaye igihano wahinduka kavuga ati ivyo nivyo twagomba. So numva no hava ndayiplasa ngaho oye ni vyigwa vyinshi twaronse mu mitima yacu. Mu kenshi mu gusukutura abantu benshi harimo abantu bamwe bacika intege vyoroshe, hari abandi bigorana ko bacika intege, hari abandi bamize uvuga ati numva naho vyanse ntibiranka complètement tugerageze kandi unye mwe mwari musigaranye gahagiye amaze kugenda gihe vyanka gose ninde bimwe yaguma ababwira ati rega hacariho basaka 1% gasigaye kicizira nto kidufitiye. Urumva ko kabari ingabire ya ufise umwe wese aho ari arabura amahoro. Urabona yuko hari ico arukwiye gukora utari kurakora ko kiyagiye harabi biteramo tukaja mu biteramo tukicara ukabona yuko kubera ki tutari muri biteramo twe twari dufise mu kibanza kubera ki tudahari mugiye nk'abafana akababaje rero n'igihe n'abariko babitegura agucira Rwanda akakubwira ngo shango mbwa mwe mwari mukenewe vraiment ngo mugurabona nta bikorwa bihari ngo mumengo kubera kurinze kubimbwira ndabibona nta bihari mugabo ni byiza byaratuvyuye mugabo ngeragaje kuvuga nk'umuntu Elvera duhaye inguvu mu nzira zo kudahagarika mu nzira zuko we yaragerageje aragwana hama umunsi umwe ivyo Eric reka arakubwira baraje muhira kundamutsa bisanzwe atacho bihuriye ko nivyo vya redemption biri ku ruhande vraiment dusigaye tuyaga ibindi komite za mariage nakayavyaye turi abantu baba papa ba bien biberenga kubera atacho babaye mugabo muri iyo programme baje muhira haduka ikintu cyo kuvyuka hama tugira ikiyago ca burya umwe wese nga muri twebwe nafisigiye kinini cyo kubaho nga ku isi mu biharuro bifadika sigiye kinini turabe ko tutariko turahombiza ingabire zacu kuzitanga kubo zikwiriye muri uyu mwanya ndibuka kuva umunsi cyo turahaguruka naho Eric mwijoro yarara turavugana tumubwira tuti vyagenze uko twavuganye iki duhaguruke dukore mugabo inyuma y'ivyo vyose urashobora guhaguruka ugasanga wibwiye icagiye kungyohera nuko burya ntitwibwiye igihe cyo guhaguruka cari iki kuko twarigeze guhaguruka dushona tugashona ibintu ntibishoneke reba ni ibintu byose bikaguma bishonoroka nini nuko cari gihe c'Imana kuko uravye n'abantu niki ona yuko bari baturaba nkaho umengo kubera kimwe mwabihevye ibintu kandi ari byo mwaremewe vraiment mwebwe dukomeretsa ku mitima nivyo vraiment mwebwe abantu ba gospel cyangwa abantu bakijijwe hari ikintu kivuga uka ntumenye impamvu cyo kiraba mugabo ukaza kudécouvrir après ko ati bwa bundi kintu cabaye kubera iki bwa bundi twaryamye kubera iyi mpamvu est-ce que muramaze ko hamaka impamvu ikira gihe byari bitari beze neza cyane muracabaza matine marane ntituratahura impamvu bye ibintu byari byagenze kujyanye jewe ndagerageza mangeza kuvyimvira nkumva n'ibintu byinshi n'ukuri harimo ibyo numva ntovugira ngaha mu binyamakuru mugabo ni mélange ibintu byinshi ariko aro nibindi bivugika biri byorushe nuvuga ati byoroshe kwanaliza mu buryo bugaragara au point de vue marketing tuvyita nkuko oye ari bigaragara ucavuga ati okay wakoze muziki umeze uku c'est normal yuko uyu muziki utorengana muri 2022 ufise rythme yo gukora indirimbo imwe mu mezi atandatu c'est normal ko ibintu byawe bitagenda canke imwe mu mwaka c'est normal ko ibintu bitagenda mu buryo bw'umubiri bwa marketing ndashaka gutondeka ikintu kimwe 2 3 4 5 6 cyose gwati voilà igituma aho hantu mwabwiza kuhajyama ugumye ukora la même chose ibyo wakora 2012 kandi dukora muri 2022 c'est normal aussi yuko ata resultat itangaje za kuronka ko gumye ukora kumenya n'abakora muri 2012 niko yimva muri 2022 ntamira ntiwahinduye ntiwadapse public yarahindutse abantu barahindutse ko bimvira byarahindutse imiziki ubiza yarahindutse donc numva ngo point de vue marketing je notora ibindi bintu byinshi mugati ibintu byadandarika ibintu ndavyituko ibintu bya bintu byo kumvirizwa ibintu bya bintu byo gereke ibintu bya bintu birama byo kumvizwa mugabo ntibirama gucyo oye donc ari ibintu twogenda tugatoramo nibindi mbona tave
biba bigoye kwa Udovise urumva ko waje muri redemption ibintu bimeze neza. Asha je na je vraiment inzu yarubakitse. Nta Je kibazo. ninjira ahantu vraiment hasanzwe hakoze deje. uyu yinjiye we ntiwinjiye we go redemption ariko meri Ariko urumva imyaka 15 nukuri jewe. we ntiwubatse muri iyo 10 I mean ntiyaje Ariko muri we wa cumi na gatanu. intambara mwagwanye ngira we ntiyazigwanye. muga nawe Kumbure nanje narazigwanye ku ruhande rwanje hariya. aterereye ikintu kinini mu kwezi. aha aje nimba abantu bafite ugutwi kumviriza neza rwose kumve imisike twakoze guhera kuri imwe mwaya mumvise uyu mugabo afite uruhara runini cyane runini ariko rwose Kwa juu ya Mungu. yego frere Nagenda ngamba niyumvira ati yabe ndimba ngo y'umuhungu yaburirimba arakurusha kuririmba. mana ijyo riri express muga Rudore yararirimbye imyaka myinshi. Kubera Ubu niho ndiko ndibuka yuko namubona kera. namupostira. Kera. dari mugambwa ati ningu yafite ugimva abari ko nari pose abayimere mwabwira atani kene kimagize iri no muvugo abantu bazi kuririmba tu. Hari ikibazo ushaka kubaza mwe muririmba bon je nagize constant ndaje mu concert ya gospel vraiment muraronka abantu mugabo kora je nkurana n'abantu ba gospel nkakorana n'abatara ba gospel. Abatara ba gospel baragira mu concert parfois bakabura abantu bagatera amasota asa neza mugasanga indirimbo zabo zirarabwa abantu barasitamba barazumviriza. Mais la différence gospel abantu ba je sinzi nibaza ko ari message ngira ku bakunzi ba gospel ntavyo nzi baraza ama concert yanyu ugasanga indirimbo baraza mu gusanga ama kuri YouTube vraiment nkavuga none serious indirimbo ukuntu muyizi n'ukuntu muyiririmba isanzwe ifite 100,000 views isanzwe ifite basi nka 500,000 umuriyoni ko presque mwese murayizi. C'est quoi le problème? Est-ce que aba profile barazigura izi views mwene muzi ngene bazigura canke niko bimeze abakunzi ba gospel amandirimbo bagira bazumviza mu isengero gusa mbwa kuri YouTube ntibaje kuziraba. bon je yasuje nama nifuza umuntu heza twiga ikiganiro nk'iki saha je sari nusu ntitukavuge turengana ko nisuje nini kandi ryoshe cyane nama aho ndose ashaka abanye bakibaje nkana mu bwati cinda kintu bwindano tutete suje yonyine tutete yonyine baro kimba tutete yonyine reka tuye nka 20 minutes reka tugasinya reka tuye nka 20 minutes je point de vue anje bas ndayidarukije ariko ntibaza yuko ari yo solution cyangwa ari yo isumba izindi n'abandi muravuga uko mubibona je nkavuga uko je ndabibona. Icambere ikibazo cy'ama views manze ndagifatire hamwe mu miziki yose yo mu Burundi apana yo mu bindi bihugu cyane cyane kibanyi cy'u Rwanda industry musical cyangwa ya entertainment yose yonga ugeranje ni hajya mu Rwanda wewe uyibona gute banje tukikure ko kuri gospel kwa umuntu akibaza magitumbeza kuri gospel gusa comme si abandi bose bangana n'abandi bari hajya hanze wewe ubona bihuye nk'ibiri ngana biri hajya mu banye ubona bihuye reka jengereranye sivyo mwebwe redemption ukuntu muzwi ngaho oya widushirako oya c'est vrai baraturusha ouais njanda biza ko mugabo vrai we fata industry entertainment yose nkuko wafise web tv ugana web tv ziri hariya baraturusha ko bo barafise soutien bafise amafaranga ko byose n'amafaranga donc tafise dusangiye twebwe na mwebwe ntitunganya amafaranga bafise yo bagya bayisinge bafishange barabashita bafise exactement amafaranga menshi bagya bajambo ko deje ibintu byabo abantu byabo barabira abantu biwabo barabira ama internet yabo iri cheap atwe dufise abantu bacu bafise Facebook WhatsApp nizo bagura gusa twebwe abantu umuntu ashaka kugura amamega YouTube niko aje mvuga ati ndakoresha YouTube no kazi kanje YouTube nje hacemo na Instagram gabo abandi bigura ni Facebook WhatsApp ngaha usanga abantu ngaba bafise Facebook WhatsApp abanetse muri inzo usanga abantu bafise Facebook WhatsApp mugabo handi hose niba dakora ko bimeze bafise amabook ya Instagram bafise amabook ya YouTube biyoroshe ko abantu babira duku twebwe canke bagya bakora ibintu nk'ibi by'iwacu baraharonkera avantage urumva kandi birora nuko abantu baho barabintu byo kuri YouTube kora ko boba birazimbutse kubiraba mais twebwe aba VIP banyene yo nkabamwebwe niwe bashobora kuja kuri YouTube taux de pénétration internet nayo il faut genda urondera ama statistiques urabe taux de pénétration internet ngaha no mu bihugu bibanye honyene nacene kizokubwira ubutumwa so uvyo bazo byose uvuze gitwana manje kucikura kwanza bwete beyo mu kitoza mwidutumbereza umengo ni twe twenyene dufise ingorane twebwe par contre
ukitubaje ugeranya nandi ba secular bo ngaha nyene je nageranye nabo ngaha yego bo ngaha nyene deja ngaho oye hariho naho nyene ikika okay reka ngire example indirimbo zibiri zihitinze gose ngaha anye ngiyi ya gospel ni ya secular tuzane madame ya dramati na Omega Victoria Steam Omega n'abana barayizi iyo ndirimbo n'abana barayizi barazwiririmba cyane mwakoranye na Victoria Steam nyine barayizi mugabo ugiye kuraba ifise nta 200,000 views ifise iyi nigeze kuri 3 millions 3 millions kandi ni twari interval imwe arakana byo kugura no kugurisha no kudandaza no kugurisha kajya nako kagaruke ko rero je crois pas ko bose bazigura turabizi nagirije mugabo sino kwagiriza kuko sica sino kwagiriza simo nabo nagirije bon kugura ama views bazumviza ku ma CD cyangwa YouTube oya ni YouTube haracari ikibazo we nakubariye negeje nariko ndaza nagenda kugira ama comparison amwam nk'ubu uye mu bindi bihugu barengatse kandi ku bindi bihugu ufate nko Rwanda sinzi kuriyumvira ama site web yandika ku bintu vy'Imana gusa uyaharure ukwangana nivu ozi nivu sinzi ngene bakubwira ni menshi yandika mu Kinyarwanda ntiyandika mu Gifaransa mu Congereza mu Kinyarwanda ni menshi amaradiyo yabo afatiye ku bintu vy'Imana ozi ni menshi sikurumva nuko ibyo byose bisansibiriza nde wa munyagwa akunda gospel ngaho oye iwabo biramusansibiriza ko niwe bibwira alors twebwire ni focus yesu indimbo zawe abantu madini yose Pentecote inde Anglikane barazumviriza canke ntibazumviriza abo bantu bakura makuru hehe eske bafite binyamakuru vyadressa kuri bo ivyo binyamakuru bigaba bihora bibakundisha izo ndirimbo zanyu ku vyonzi jewe binyamakuru nabibaho ngasha mugihe hari igihe umuntu asora indirimbo ari afise asengera ahantu quelque part bafise abanashimana n'abantu benshi mu isengero wabo mugabo umuntu agasora indirimbo ifitiye 10,000 views eglise y'abanyana ifise 50,000 personnes ega nukuraba niyo eglise nukuyiraba ni bangaye baja kuri yo YouTube muvuga ni bangaye mbega uwo muziki wawe wowo ninde yakubwiye ko bawukunze ku buryo boca kuronda erega ozi manzo utari kintu kimwe ivyo byose nzi ko tubivuga ku muntu afise indirimbo iryoshe umva twamaze kurengana n'izibisha wewe bamanze utanziza ati iyi Omega kwitesa twatemere mu ziryoshe zimwe zamaze kurengana amafaze yandi yose yo kuvuga ati indirimbo ni nziza ati ni nziza ariko bikanka yuko irabwa inshuro miliyoni n'amamiliyoni ndiko ndagusigurira est-ce que cible yacu ndababaye ngo nk'indirimbo mwakoranye na Apollinaire un mois 65,000 views dans un mois naho biriko biraza indirimbo iraryoshe twese twiryoshe en plus rimwe aba legend mwebwe na Apollinaire mugabo ifise bon ntimushaka nukuri ko n'abarimvye abantu bakunze ba muzika wa gospel niko barangura bafite amafuti nimwe bavugira bafite amafuti jewe ndabivuze kubera hari igihe usanga ngiye ahantu ugasanga bari muri James na Daniela nizo n'umukozi wo mu nzu ndirimbo arayiza araje no kuri tupaka arayiririmba mugabo aho naho aho dukatiye mu ruhande ruri muri bose harageze ko natwe twiga gukunda ibintu byacu muri bose cushira ku bandi urabe na Bruce Melody twese turajugumira fata basatbi bose ugeranye nabaje babanye fata n'umuntu wese arimba ngahaye ugeranye nabaje babanye ucu bimbwira mbwiye ko nta soni wari gutera navyo ntoro birana byo kumva ati yes no va okay nje ndikubona abantu bagasubira mu munsi nimubivanye turiko tuvuga umuziki kubera wewe ucubuza na particularité kuri twebwe gusa ariko ni kibazo dusangiye twese kinini mu kugitorera solution mwese muri implique twese tukiyimplique abatwumviza dukunda bakiyimplique ndiko ndidoga abantu bidoga kuri Facebook kuri Twitter barandise bashyize ka post we ka umuntu oya aga post time vibes yaza ka post ku muntu yavuze ku bintu by'abanyarwanda n'abarundi non Alvin bon en fait abantu bashama energie gutukana kuri Facebook no mushama energie mu kabindirimbo z'abantu biwanyu ayo ma energie mushira mu gutukana kuri Facebook no gutuka ngo bazanye abanyamahanga bazanye bw'ikingo ndabakunda ivyo nimwe mudakunda ivyiwanyu est-ce que mwebwe muraziraba est-ce que mwe murazipartage izo ndirimbo est-ce que mwe murazikundisha abantu biwanyu mwebwe nyine uko muramutukana kuri Facebook cyari baza ko je me dis que ari kugira mvuze ngo ni gospel abakunzi b'umuziki wa gospel ni baskora abakunzi b'umuziki en général bose ni bakuba d'abord banza bakunda ivy'iwabo mwumve ko Redemption Voice ni yakora concert yonye atamunyamahanga hari muzoyizamwo
ese muza gushikira redemption voice kugira ngo n'umuntu n'ujya muntu yifuza gutumira redemption bwati aba bantu disure ko abantu bazaza kuraba iyo concert hama mubone gutuka abantu ngo bazana abanyamahanga cyangwa bazana kugirana mwebwe impamvu bazana nuko nimwe mubahakaze no kuzana abanyamahanga ko nimwe muri go murabiraba nimwe muri go muravyumviriza nimwe muri go murazitamiza indirimbo zabo mushamwa bavuga ati abantu bashaka public yivuye hanze batabazana abantu bo hanze rero yo kwirirwa mutubona gutuka abantu bari muri business zabo ni mubanze mwe d'abord ubwanyu mukundi ivy'iwanyu mushigikira ivy'iwanyu mubipartage muzikundisha abantu b'umunzi wanyu abo nabanje bazikundisha abagenzi ba kwishuri mukibaho bakora hama murako batazuronka ayo views atuma umuntu akora ivyo navuga ati uyu muntu Burundi arakunzwe reka ndamuhe concert anzomanizo 10 azozigarukana urumva en fait ayikazi bakwiye kwibaza kwera nabo bahanze nabo ntituba cumita amacumu tubahora ubusa atari bo jamuziko da muziko universel muziko universel ayikazi munakwiye kwibaza est-ce que baramerita ivyo bimbura ngaha so ifoka abantu bavyibaza ifoka n'abarimvyi bavyumvira ivyo vyiyumviro parce que hari abarimvyi benshi ngaha no kuri yose umuziko ngaha turawukurikirana no kuri ko dushoboye ndakubwije kuri ari biteye agahinda bitari biki muziki y'ubwoko bwose ariko kandi cyane cyane rya yindi imbere hari ibintu byinshi biteye agahinda mugabo mwibuke yuko tuzobazwa no mu Bruce Melody ariko aririmba kunuko nawe ivyo uririmba ta urumva hari abantu babazwa n'ibintu ukavuga ati none gawe none we ko tuje nuri kubabazwa n'ikigashaka mugabo mwibuke yuko naho tuvuze uko inguvu z'umu artiste uwari we wese n'ikibanza urimwo n'igihugu ko turiko tuvuga igihugu urimo inguvu zawe uzihabwa nabo bantu bikurakorera muri ico gihugu hama gukomera kwawe ukomera kuko wahawe inguvu mu gihe mu Burundi udakomeye nibibaze ngo kumupaka hanze urakomeye nukomeye nta na gato uri umuntu asanzwe kandi ntuzotumigwa kuko ntukomeye iwanyu rero umuntu akomera kuko yakomejwe kandi bidoga ngo nikora ngo batagutumiye utakomejwe erega nawe urundi ruhande si wewe ntiwakomejwe nabo wahaye induri iravuga mu gihugu iwanyu ikavuga ikabanyisha hanze bakamenya bati ikintu kimbabaza nuko abarundi bashira energy nyinshi gutuka abanyamahanga akuzishira mu gushigikira abantu biwabo yabari ikomeje abantu banyu muri ko murabakomeza d'abord muko murabaha izo nguvu zo gukora n'ibintu d'abord amafaranga bagiye ariko nibibazo birebe ozi nishana kubari nivwanze na nyanda kwa ikibazo ni kinini ku buryo ntabwo yesije iminota 5 ntabwo yesije iminota 10 ije nibuka nini yego vrema est-ce que ujya ko yatukana kuri Facebook aso ubashe bwo gutuma yubaka izina rya kanaka wenyene mugabo ibintu turiko turavuga mwibuke ko vyigeze kubaho ngaha twarigeze kwa dusarimbye uzuza amastade ivyo muvyibuka ko twabigeze umurimbye uzuza stade samedi na dimanche umwe vyarigeze era cyane ariko vyarigeze none kiyagiye hari iki je urazi ikintu nobabwira mwe ba artiste baririmbye ndaba mwebwe ni mukore sivyo muduha ibintu vyiza ntimubihebe kora ko biraca intege sometimes kubona baguma abanyamahanga bataba hamwebwe mugabo ni mukore musure mu abaguma betwa ngo barigeze kuba bari musi yacu bari hehe ni mukore musure mu baduge nkuko byavugeze kuba muri musi ore utumwanya uri kuri doga ngo susura gukora concert ngo ya 3 millions ngo ya 2 millions 2 millions ushaka gukora indirimbo yindi nziza mbere jari biharo nabonye kuri merezo sosio umustari ngana Chena kuyoga hunge kabisa. Oya yavuze biharo ngo je ngo avec Gimonta. Iyo monta yavuze none ni kwandaguye hasi ndavuga ati bishoboka. None kumbe n'abatarabize do amakuru yaraye bwabundi. Ayo ni yuririra. Donc iyo ni monta nini. Kuri wowe bwabundi ugiye kuzara umuco mva kukomeye narizo ntibishoboka. Ntidushaka tuko tuharuye amahera ariko nasize amadolari ndavuga amahera. We noze ngo diaspora ngaha. Su diaspora kuko baje babanye baciye baje ngaha. Iyo baje ngaha. Babaha amadolari c'est vrai. Na amadolari ngahe. Najya nasoma maramaza muri nze kugwego oya nakamara peut-être ko bavuga ati je basi ni bampaya zonda duga gahoro mugabo basi mpere kuraya uri kwera muri ako tuzi ko uri bicocoro tugira ko uri kwera kuri ayo guta muri 2022 mu babanyi bariko bagwiza yo inshuro 70 muga rero tubivuga tubireke Redemption Voice barose ubufaranga bufatika Hausi nawe yavyenga amengo amakuru turafite tuyavuge amakuru turafite tuyavuge mwebwe mwasinye contrat nziza ahubwo no kubwira abana bandi bari bati burya kugira ko usinye contrat nziza bigenda gutya ukorana nabanaka strategy ni ibikorwa cya mbere ni ibikorwa vyiza ica kabiri
ni kugira abantu bakuri inyuma abantu bakuri inyuma sibuza bagushigikira kuko ndavuga abarosefiko nimwe twavuga ati ifo ava afite ubutunzi bwo muririmbyi n'ubwinshi bw'abanyagihugu ashaka kumobiliza inyuma yiwe uravyumva so iryo tungo umaze kuba urifise nujya muntu avuga ati je no gushigikira sha aho shigikira egashigikira icabona egashigikira kinavuga ati iki kirashoboka iki kintu kirakunda so uyu mwaka bidemsha naho yavutse bwa kabiri yaravutse pe iravuka kandi iravyinigwa ndabivuga uko so turi 2020 tugeme 2023 2023 twitega iki kiva kuri Redemption Voice umwaka tubona kugira duheze ikiganiro mutubwire eske tuzoguma tubona ibintu nyene vy'imiriro canke tuzosura turyame kandi 2023 ubwo reka tuyitangurane na janvier sinzi mwebwe ko bitabarambira twashaka kubibariza janvier dukora indirimbo dusora indirimbo Wani dushaka kurambirwa ntimurambirwe rero 2023 tubasavye kutarambirwa kubera dusa ibintu byinshi dushaka gutanga je nibaza yuko ibi bintu nibaza ko vyagiye ni muri iyo ntumbero nyene nibaze dushigikire dukunde ibintu vyacu hamaro vyinshi turiko turategura kubw'umwaka uza vyinshi cyane vyinshi abasenga badusengere cyane gose abakunda ibikorwa byacu mu bikunde mu bihe nabandi mu vyishimire mugira iki mu bihabo kwisengera iwanyu mu babo kwirigara mu nabage badakijwe bose muzo umwe wese muri communauté mwashigikigwe mudushigike Hawe sa vibe sana dusinyiki muzinyishe kontra nibi kuri vraiment yego turashimiye Blue Harmony ko bwa concert zokora le 23 décembre biko bigenda neza cyane njye madabagira promotion mu byo buri ku mafaranga asha nukura ndayigira aho mpagaze aho nciye aho wobonye ariko barayatora utabayegeranye ucubati mpamwe amafaranga uje kuyatora bon mu guheza tugaduhetse kumvise ijwi rya Ludovic ririmbire kubera imbogo bawipfisha aguma yipfisha arapfugura aguma yikagasha garuka ngo unanyiga yicaye imbere wewe wicaye ibintu ujana muramvutse ari hariya kuri ayira jari bashaka kuturirimbi mucuhero cyawe turasabye baririmbira karirimbo kahega baje tora karirimbo uzumva no kuririmbira ko muri Redemption okay azombera igitutu mubibaza zonyishura muzirigoye azomeka azombera imana nanje nzomubera umwana ibihe byose nzobaho mbe muri we. La suite c'est le 23. Yaciyemwo naje nagira mbe ngaho unyabandanya harava muri muntu buriteguye naho nashobora kungira urukundo rwawe naho noyigerageza n'inguvu zanje zose sinashobora ukurikira uko biri kose uko bimeze kose uko bisa kose Yesu sinzomuheba uko biri kose uko bimeze kose uko bisa kose Yesu sinzomuheba aho kari manaja wewe guma hiyo turashaka guheza ikiganiro mu mahoro rero turashimye gose twavuye kurangurwa n'ikibazo c'amaviews n'umuziki wo mu Burundi byari bikenewe mu gitegura amasaha nk'abiri ariko ikiganiro tuzogikora après concert kandi rero je mganzo umunsi nzobambaza ibibazo aba artiste aba journaliste peut-être ministère ya jeunesse et culture maze je mbabaza ibibazo kuko babigeze okay
turavyemeye reka ndabashimire gose tudome afite turirimbira koze kubana natwe yebwe mugisha merci beaucoup mani gwizagire amadura ntuyamare Yego, cyane Papa cyane, bebe. na cyane cyane nayo Papa mari. bebe. Félicitations ka. yakugora Félicitations. basangiye nuvuga nimukezanye Uze gukezanya gwe. mukanaje Mbega nawe nyene. ndaherutse wowe ntaco bihangana bon manager entre yagiye ku bantu batataho ibintu byabaye yagiye muri repetition amabanga y'amanager marabashamo bitahura ha manager baraza bakagenda reka ndabashimira abantu bose baravye n'ikiganiro j'espère ko mwaryohewe ko waryohewe ukipartage hama ikindi naco kaba waryohewe ntuzose muri concert yabo ya le 23 décembre kuri jardin public kwinjira ibihumbi 10 hama VIP ni 20 bar 50 bar VIP kubiri VIP 50,000 VIP 250,000 par tête muje muri bane baca bakurako 200,000 mukariha 800,000 yonyene kuri table imwe muri bane muri hamwe 800,000 aba boss tuzinanye kandi bazofungura abantu bazofungura abantu barumva bazaba bikomeye ego vraiment tuza kujya shombo murabizi ko concert zaba zazigyoje ko umuziki buri live umuziki mwiza yo sinayifurije gusiba muzoze muryoherwe mushima Imana ko Imana yabarinze yabaha ababebe abantu bafite ababebe na mama bebe n'abandi baronse imigisha nako buri muzima d'abord yakwiye gushaka gushima Imana yego ukabukiri muzima faut venir faut kumuza mukaryoherwa hama mugashima Imana alors naho utaha turakunda cyane bye bye Siren Vibes TV.